Ushobora kuba uri mu rukundo ariko ukaba ubayeho ukekeranya buri munsi. Ushobora kuba umaze kurambirwa no kugenzura telefone y'uwo mukundana, gukurikirana abo yandikirana canke abakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi. Ushobora kuba ufise ubwoba ko hari uwundi yogukubita agapapu akagutwara uwo mukundana, akagutwara uwo ukunda vy'ukuri. Canke naho ushobora kuba wibaza uti mbega umuntu yoshobora kwizigira uwo bakundana gushikaho adatinya ko yokubitwa agapapu n'uwundi akamumutwara. Nimba uri muri kimwe muri ivyo vyose ntucikwe n'aya majambo y'uyu mugabo. Yavuze ikintu catangaje abantu benshi, bamwe bavuze ko yarengeje urugero, abandi bavuga ko yavuze ukuri kuzuye. None wewe bivuga ko iki? Tega amatwi wumve neza ivyo yavuze, mu nyuma niwe uja kwifatira ingingo. Ndabaramukije, nitwa Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Wifi Media canke Wifi Media. Kaze. Umugabo umwe yavuze amajambo yatangaje abantu benshi cyane. Ariko none yashatse gusigura iki? Abicishije ku kinyamakuru Inspiring Moments, umugabo yagize ati: niba ushaka kuntwara umugore wanje, ngwino umutware. Ego cyane, ngwino ugerageze. Sindiko ndafyina, kuko iyo ndi mu rukundo, ico nifuza nuko umugabo aruta abandi bose mu bwiza, mu kwizera no mu gukundwa, yotinyuka akagerageza kumwegereza. Ngwino rero, mubwire umutima wawe ushaka, kandi niyakorohera akakwemera, nuco umujani wawe, n'uwawe, mugumane. Kuko hari ikintu kimwe nemera ntakekeranya, iyo umugore ari uwanje vy'ukuri, sinicara muhira mfise ubwoba. Sinamiza umutima ku bamwami inyuma, bamukurikira mu buzima busanzwe canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Sindondera ibanga riri muri telefone yiwe nkaho umengo n'umupolisi ariko akora iperereza. Kandi simora nigereranya n'abandi bagabo ntigeze mbona. Ivyo si urukundo, n'akazi ka kabiri, kandi siniteguriye kugakora. Ivyo uwundi mugabo akora sivyo bindagishinga. Kindagishinga nico umugore wanje akora, kuko uwo mugabo ntaco yigeze nsezeranira, ariko umugore wanje we yarabinsezeraniye. Urukundo rwanje ni ururi hagati yanje n'uwo mugore wanje, si ururi hagati yanje n'uwundi mugabo. Amajambo nkayo uwo mugabo yavuze arasa cyane nayo umuhinga mu by'inyifato z'abantu Esther Perel yavuze mu kiganiro ciwe TED Talk, Rethinking Infidelity, a talk for anyone who has ever loved. Mu Kirundi, kuzirikana ku buhemu, ikiyago cagenewe buri muntu wese yigeze kuba akunda, canke yigeze gukunda, canke agakundwa. Ico kiganiro cabereye i Vancouver muri Canada mu mwaka wa 2015. Muri ico kiganiro, Esther Perel yavuze ati: most people have affairs, not because they are looking for another person, but because they are looking for another self. Bisigura ngo, kenshi abantu ntibahemuka kubera ko barondera uwundi muntu, ahubwo baba barondera ubundi buzima, cyangwa bakaba barondera kwibona mu yindi shusho. Yashaka gusigura ko ikibazo atari uje kugerageza kwiyegereza uwo mukundana. Akenshi ikibazo kiba kiri imbere mu muntu mukundana bwiwe, mu ngafata no muri kamere yiwe. Wa mugabo twaherako abandanya ati: nico gituma ivyo uwo mugabo agerageza gukora taco bintwaye. Igihambaye nuko umugore wanje yubahiriza ivyo yiyemeje igihe twubakana, canke igihe twinjira mu rukundo. Kandi sinigera nshaka kuganza canke kugenzura umuntu, sinigeze ndabikora. Jewe ndabindero na kamere vy'umuntu, ukuntu yigenza igihe ata muntu numwe ariko aramwihweza, ukuntu yifata igihe aronse akaryo ko gukora ikintu kibi, arahana ata muntu numwe yobimenya. Kuko ubwizigirwa n'ubudahemuka bidapimirwa igihe ibintu byose bigenda neza, ahubwo bipimirwa igihe ufise ubundi buryo bwinshi bwo guhitamo, mugabo ugahitamo kumira ku ciza, ugahitamo kuguma ku kintu wahisemo. Ivyo birahuye n'ivyo umuhinga mu by'inyifato z'abantu Jordan Peterson yavuze mu kiganiro ciwe ci Sydney muri Australia mu mwaka wa 2019, igihe ariko yishura ikibazo cerekeye ukubaka urugo rukomeye. Muri ico kiganiro, Jordan Peterson yagize ati: you should be someone worthy of trust
and choose someone worthy of trust. Bisigura ngo ukwiye kuba umuntu akwiriye kwizigirwa kandi ugahitamo umuntu akwiriye kwizigirwa. Yashaka kuvuga ko ukwizigirana kutubakirwa kugenzurana, ahubwo kubakirwa kuri kamere n'ubudahemuka bw'abakundana. Mu gusozera, wa mugabo twaherako yagize ati, nimba hari uwundi muntu ashobora kukunyaga ukamukurikira, ntuba warigeze unyegurira by'ukuri. Wari umenyereye kubana nanje gusa, wari wumva utekanye kuba kumwe nanje gusa, ntiwari unyuzwe. Bishobora kuba kwari ukubura ukugira, kandi jewe no kwemera kukubura umunsi umwe aho kumara amezi menshi ndiko ndagerageza gufatira ku nguvu ikintu cyari gikwiye kwizana ubwacu. Nico gituma natinya uwundi mugabo habe namba. Ndiyizigiye, nizigiye agaciro kanje, kandi nizigiye ko ukuri kwama kwigaragaza uko ibintu byo biri kose. Ni wagenda bisigura ko utari waragenewe kugumana nanje, nuko biri. Kandi uyu mugabo ari uwanje by'ukuri, ntatwagwa n'uwundi mugabo. Yamahitamo kugumana nanje uko ibihe byo bimeze kose. Ayo niyo majambo uwo mugabo yashikirije muri ico kiganiro, muri ico kinyamakuru Inspiring Moments. None muri ayo majambo yose uwo mugabo yashatse gusigura iki? Mu by'ukuri uwo mugabo ntiyari karemesha abantu guhemuka canke ntiyari karemesha ubuhemu, canke ntiyari kavuga ko ataco bimubwiye iyo umugore wiwe atwawe n'uwundi. Cyo yashatse kuvuga nuko urukundo rudakwiye kubakirwa ku bwoba no kugukekeranya. Yemera ko atamuntu ashobora kubuza uwundi kugerageza kwiyegereza uwo mukundana. Abantu bazokwama bahari, abagabo bazokwama babaho, abagore nabo nyene bazokwama babaho. Ntushobora kubakingira isi yose, ntibishoboka. Ariko icyo ushobora kwizigira ni kamere n'ingingo by'uwo mubakanye canke uwo mukundanye. Nico gituma avuga ko ikibazo kitari ku mugabo aza kugerageza, uwo ntaco aba yaramusezeraniye, na wewe ntaco aba yagusezeraniye. Ahubwo ikibazo kiri ku muntu mwagiraniye isezerano ry'urukundo. Nimba umuntu akwiyemeje afise indero, ubwitonzi, ubwizigirwa n'ubudahemuka, n'igihe uhura n'ibigeragezo azobitsinda. Ariko nimba kwemeye kubera uko wari uhari gusa, canke kubera kubura uko agira, azoronkera uwundi abona ko akuruta, azogenda, azomutangira. Kandi iyo bigenze gutyo, uwo mugabo abona ko ataba atakaje umuntu yari uwiwe bwite, abona ko ataba yatakaje umuntu yari uwiwe by'ukuri, ahubwo abona ko abamenye ukuri kwica umuntu yarari. Nico gituma avuga ko atamara ubuzima bwiwe agenzura telefone, akurikirana abakurikira umugore wiwe, canke abaho mu bwoba. Kuri we ivyo ntivyubaka urukundo, ahubwo vyica amahoro yo mu mutima. Abona ko urukundo rw'ukuri rwubakirwa kwizigirana, ku bwigenge no ku budahemuka umuntu ahitamo ku bushake bwiwe, atari kubera ko yabuze akaryo ko guhemuka. Hari n'uwundi muntu yamamaye ku isi cyane yitwa Will Smith, yavuze ikintu gisa n'iki. Mu kiganiro yakoreye kuri Red Table Talk mu mwaka wa 2020 hari i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihe ikaganira n'umugore wiwe ku bibazo byabaye mu rugo rwabo, Will Smith yavuze ati, "You can't make a person love you. You can't make a person love you." Bisigura ngo ntushobora guhatira umuntu kugukunda. Yashaka kwerekana ko urukundo rw'ukuri rutava mu guhatirwa, rutava mu guhatiriza umuntu, canke mu kugenzurwa, canke mu kugenzurana, ahubwo ruva ku guhitamwo gukundana canke kugumana ku bushake n'umuntu wewe wihitiyemo. None ikigo tokuramo ni ikihe? Urukundo ntirukomera kubera ko mugenzurana, rukomera kubera ko mwizigirana. Bwizigirwa canke ubudahemuka si ukubura ibigeragezo, ahubwo no kubigira, ariko ugahitamo kuguma wubaha uwo mwasezeranye. Kandi hari ukuri kumwe tudakwiye kwibagira canke ngo twirengagize. Umuntu ashobora kwambura umugore canke umugabo wawe, ariko ntashobora kwambura umuntu agukunda by'ukuri. Ukunda by'ukuri agumana n'uwo yahisemwo, naho yobona amurusha iki canke kiriya. Iyo umuntu aguhevye kubera uwundi, birababaza cyane.
ariko kandi yabikweretse hakiri kare ko umutima wiwe utari uwawe by'ukuri. Rimwe na rimwe ukuri kurababaza umwanya muto, ariko ukabohora ubuzima bwose. Nitwa Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni Wi-Fi Media cyangwa Wi-Fi Media, gikorera kuri YouTube na Facebook. Murakoze kuba mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera. Ntibagira gufyonda like cyangwa gusangiza iki kiyago inshuti n'abagenzi nimubona cyo bafasha. Ntibagiye gufyonda subscribe kugira ngo ntuzucikwe n'ibindi biganiro cyangwa tugushikiriza. Akari nyuma karahinda. Murakaza neza ku ishure ry'ubuzima. Murakaza neza mu bindi biganiro biri imbere. Muroranigwe. Bye bye, hasta la vista. Ciao.